amahoro muri mwese mukurikira ibiganiro bya Bihat TV. Ni jewe Titi Iraija nsubiye kandi kugaruka kubateramisha aho twafitiye rero ikiganiro uyu munsi cy'ibyamamare, aho twafitiye icyamamare rero kidasanzwe kimaze gukora ibintu byinshi. Eka mbere ico cyamamare kikaba kiri muri group y'abantu benshi bakora uwo mwuga wabo. Umwuga rero bakora nawe suwundi ni umwuga wo gucapa, umwuga babona ko uzobateza imbere. Eka mbere bamaze no kugera ku rwego rudasanzwe aho bamaze guha ubushimwe butandukanye bamwe mu baririmbyi, eka mbere mu bantu b'abategetsi batandukanye. Uwo nawe sundi rero azwi kizina rya Aruna rero aza kwabwira bimwe mu mateka yiwe, ababwire nuwo yabacapiye, eka mbere nuwo banahaye nako gashimwe n'ingene cyiyumviro caje kugira ngo bacape banamuha ko gashimwe. Mugire rero ibihe byiza, mubandaye mugira na subscribe kuri chaîne yacu ya YouTube, muta no kuri Facebook mubandaye mugira na like, kambere mugira na share kugira ngo nabandi bagenzi banyu nabandi batandukanye bandanye babigira. Nimero yacu ya WhatsApp ni +260 95 35 55 50 67 234. Iyo niyo nimero mushobora kuturonkako mukaronkako byinshi mu byo dukora. Muryoherwe rero mubandaye mugira ibihe byiza na Bihat TV. Murakoze cyane, yari Titi Iraija, big up cyane. Iyi akaba ari cover y'indirimbo ya Kidumu yagize featuring na Benson Les Nouvelles. Ni indirimbo nziza cyane. Mubandanye rero muryoherwe n'ibiganiro bya Bihat TV. Mukanya muca mukurikira Aruna n'ingene rero acapa, eka mbere natubwire byinshi ku mwuga wiwe. Naona kisa ingawa mchana, ukiwa mbali sijazoea, maswiti Stella nataka rudi home. Mapenzi ya kole la nimecho. Yitwa Aruna Big 50, nkaba sanzwe nkora umwuga wo gucapa, nkaba ndi umwe mu ba-artiste peintre bagize umugwi witwa Afrodor Art, sanzwe bakora ibyo gucapa ubwido n'aba-peintre n'aba-dessinateur bakoresha peinture, crayon na stylo n'ibindi byinshi. Icyumviro cyatumye nkora icyo gikorwa muri Afrodor twari intumbero yo gushimira bamwe bagenda bakora byiza bamamaje Burundi, batuma Burundi bumenyekana. Yari mu ntumbero yo guha agashimwe Natasha umuririmbyi na hotel asanzwe abamwo ariyo Club du Lac. Ego nicyo kintu nyamukuru novuga yuko cadushoboje canke cadutumye gukora ico gikorwa. Yari mu ntumbero yo gutanga agashimwe kuri Natasha na Club du Lac.